Ese ashimwe ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, izina nitwara Michel Bigirimana. Ndabahaye ikaze mu kiganiro ijambo ry'ubugingo, ariko imbere yuko tubanye ikiganiro reka tubanze dusenge kugira ngo tubishire mu minwe y'Imana. Mana turagushimiye, cyubahiro cyose kibi cawe, turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe ritanga amahoro, ritanga ubugingo. Turaguhaye ikaze mwami mu ijambo ryawe, abari wewe uturongora, kandi abazokumva zino nyigisho bose baze bafashwe, baze bubakwe, kandi baze bave aha bagende bunguruze uburyo bw'impwemu, batera imbere mu gutahura ijambo ryawe, kandi ubashoboze no kubishira mu ngiro. Tubisenze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Rero nk'uko nandi bivuze, ndabahaye akaze mu nyigisho tumaze iminsi twiga. Twaravuze ibintu 9, inzira 9 Imana icishamo mu kuganira natwe. Ko zonyene 9 zonyene, hariho n'ubundi buryo bwinshi Imana ishobora kuvugana natwe, ariko nashimye ko twovugana kuri buno buryo 9 Imana ishobora kuvugana natwe. Uheze twarabonye yuko Imana ishobora kuvugana natwe mu nzozi. Imana iravugana natwe mu nzozi kenshi. Abantu benshi nta muntu atarota, benshi bararota. Inzozi ni kimwe mu bintu Imana ikoresha kuvugana natwe, ariko si kuvuga ko inzozi zose umuntu arota ziba zivuye ku Mana. Hari inzozi ziva ku Mana, hari iziva kuri Satani, hari n'iziva mu mubiri, ibyo umuntu yiriwe ariyumvira, ibyo umuntu yiriwe aho yiriwe, ibyo yiriwe arakora, mu byo yiriwemwo. Hariho n'izindi nzozi ziva kuri Satani, abadayimoni bakagutera mu ijoro, imyuka mibi ikaza ikagutera mu nzozi. Mugabo hariho n'izindi ziva ku Mana. None mwovuga urashobora kwiyumvira ati none ni gute umuntu ashobora kumenya iziva ku Mana, iziva kuri Satani, iziva ku mubiri? Inzira imwe gusa, ni imwe gusa. Ubwa mbere urakwiye kuba umuntu afitaniye imigendere n'Imana, urakwiye kuba umuntu afitaniye relation n'Imana, urakwiye kuba umuntu anywana n'Imana, afitaniye intimite n'Imana, afitaniye ubusabane n'Imana. Iyo kugirana ubusabane n'Imana bituma ugira discernement, ugira kurobanura, kumenya Imana yavuze canke itavuze. Rero ni byiza yuko tuba abantu turondera Imana, turondera kunywana nayo, kumenyana nayo. Nico kintu gikomeye. Uko utebana nayo ni kumenyana nayo, uko ugumana nayo ni kumenya ijwi ryayo, ni kumenya imvugo yayo, ni kuba sensible, ni kuvuga umenya, wumva neza ijwi ryayo. Rero inzozi ni kimwe mu bintu bikomeye Imana ivugana. Inzira imwe mu nzira nyinshi Imana ivuganamo natwe. Rero igihe cyose urose inzozi ukumva ntuzisobanukiwe, ukwiye gukora iki? Urakwiye gusenga Imana, urakwiye kubaza Imana, urakwiye gupfukama yo ikagufasha, kuko twahawe mpwemu yera. Mpwemu yera ari muri twebwe. Uwo mpwemu yera niwe aduconnecta, niwe adushoboza kumenya ijwi ry'Imana, aradushoboza kumenya ukuri kose, kuko twaramuhawe muri twebwe. Rero hariho n'indi nzira Imana ikunda kuvugana natwe ikurikira. Imana irakunda kuvugana natwe biciye mu bihe ducamo, mu masirikonsasi, mu bihe ducamo. Hariho ibihe tugenda ducamo Imana ikavugana natwe. Bibiliya iravuga, Yesu aravuga ngo nk'uko Yona yamaze mu nda y'urufi iminsi 3 n'amajoro 3, niko n'umwana w'umuntu azomara mu kuzimu iminsi 3 n'amajoro 3. Nukuvuga rero ibihe ducamo, nukuvuga ibihe ucamo, hari ibihe ucamo by'ubuvugishwa. Hariho nk'akarorero aho Yona yamara iminsi 3 n'amajoro 3, bwari ubuvugishwa k'umwana w'umuntu ariwe Yesu Kristo, umwana w'Imana, azomara iminsi 3 n'amajoro 3 kugira ngo ace azuka, ave mu rupfu, hanyuma azukire twebwe, natwe turonke ubugingo budashira. Yesu yaravuze ngo mwebwe abwira abafarisayo, mwebwe ko muzi kugenzura ibihe, ko muzi kugenzura ibihe, mukavuga ati ikibaye habiki, niki kibaye habiki, mbega ntimushobora kugenzura ibihe muriko muracamo? Nuvuga ngo ibihe, amasirikonsasi, ibihe ducamo hariho icyo bivuga ku buzima bw'umwana w'umuntu. Hariho icyo Imana ishobora kuvugana nawe. Hariho
ikintu no kwita kairos. Kairos n'ikindi kintu no kwita chronos. Nukuvuga kairos ni iki? Kairos ni igihe ucamwo, gishobora kuba ari ciza canke gishobora kuba ari kibi. Ico gihe ciza hari ico Imana igomba kuvugana natwe biciye muri ico gihe ciza uriko uracamwo. Ariko kirashobora no kuba ari igihe kibi. Igihe kibi urashobora guhura n'ikibazo runaka, Imana ikaba igomba kukwigisha biciye muri ico kibazo. Chronos naho ni bihe, ni imyanya umuntu agira. Twese dusanga turazi, hari ukwezi, hariho umwaka, hariho imisi iyi canke iriya. Chronos ni umwanya umuntu wese aravuga ati mfise imyaka 30, mfise imyaka 60, mfise imyaka 50, turi muri 2025, 2026. Nuvuga ibyo ni bihe bisanzwe twese dusangiye. Ariko rero n'ibindi bihe nababwiye umuntu wese afise ubuzima bwiwe aho Imana ibiki iravugana nawe. Rero urashobora nk'akarorero kuba waguhora ukora ibintu bikagenda neza, hanyuma umunsi umwe ukikangura ibintu vyahombye, ibintu vyononekaye. Mugabo ugasanga nubwo ibintu vyahombye, nubwo ibintu vyononekaye, hariho ico Imana igomba kuvugana nawe biciye mu bihe uriko uracamwo. Nk'akarorero Imana yacishije Abisirayeli mu bugaragwa, hariho icigwa yagomba kubigisha. Yaremeye ko basonza, aremera yuko babura amazi, hariho ico Imana igomba kubigisha. Nuvuga ngo Imana irashobora kugucisha mu bihe runaka, hariho ico igomba kuvugana nawe biciye muri ivyo bihe. Imana iravugana natwe biciye mu bihe. Ego hariho n'iyindi nzira ikurikira. Imana ikunda kuvugana natwe biciye muri yo. Imana yavugana natwe biciye mwijwi ryumvikana. Ni bake bamaze ico kintu, bamaze kumva Imana ivugana nabo biciye mwijwi ryumvikana nkuko uri kuranyumva ndakuvugana nawe. Ariko Imana izivugana natwe iciye muri ubwo buryo. Izivugana na bamwe muri twebwe canke nawe yozovugana nawe iciye muri ubwo buryo, ukumva ijwi ry'Imana nkuko ushobora kuba uri kurumva mugenzawe. Imana yaravugana na Mose, Imana yaravuganye na Yesu, Imana yaravugana n'abakozi bayo biciye mu ijwi ryumvikana, nka kurya wumva umuntu ukumva Imana iriko iraganira nawe, ukumva Imana iriko iravugana nawe. Iyo ni imwe mu nzira Imana icamwo, kandi izibikora na n'uno munsi irabikora ku bakozi bayo, irabikora kuri uyo wese, irabikoze mu Bibiliya, iravugana natwe biciye mu ijwi ryumvikana. Rero kandi hariho n'indi nzira Imana ikunda kuvugana natwe. Imana yavugana natwe biciye mu ijwi ryo mu mutima. Urafise mpwemu yera ari muri wewe, iravugana nawe biciye muri conscience canke ijwi ryo mu mutima. Ni kimwe mu bintu bikomeye Imana ivugana. Ni inzira imwe ikomeye Imana icamo mu kuvugana nawe. Umviriza umutima wawe, umviriza conscience yawe. Imana irakunda kuvugana nawe ikoresheje conscience yawe, umutima wawe, kugira ngo kuko Imana iravuga ngo yaduhaye umuhemu wawe. Umuhemu w'Imana abwikanya n'impwemu yacu, akadushinga intahe ko turi abana b'Imana. Yesu abahezagire cyane. Reka tuwe turagarukiza ngaha, izo nyigisho zizobandanya, ariko ndabatumirira cyane gose kurondera Imana, kurondera kumva ijwi ryayo. Ntiturondere kuyibwira gusa, ariko turondere no kuyumva, kumva ivugana natwe. Nimba ufise ikibazo, inomero ni 61 963 133, murazotwakura. Yesu abaha umugisha. Murakoze cyane.